data ntari kure, si uwera agororoka gusa, kandi si umuremyi nyen'ububasha gusa. Ikigeretse ko ukwiye kumenya ni uko ari data wo mu ijuru. Ivyanditswe vyo mu isezerano rya kera bitwereka yuko Imana ari yera, igororoka, mbere itegerwa. Dusomye mu isezerano risha naho turayihishurirwa ukundi gusha. Niko Imana ni yera kandi igororoka, ariko si ivyo gusa. Yesu aratwigisha yuko Imana ari data wo mu ijuru. No kuvuga yuko dushobora kuyegera tukunga ubucuti bukomeye nayo. Kaze mu kiganiro Nkorako Mwami kigizwe n'inyigisho za Dr. Charles Stanley. Ikiganiro cy'uyu munsi gishimikiye ku by'ubuvyeyi bwa serugo n'uruhara rwiwe mu muryango. Akaroro ka mbere twovuga ko nakerekeye ubucuti buhambaye bwa Yesu na data wo mu ijuru. Ubucuti bwabo n'akaroro gahambaye k'ubucuti buranga abana na base babo. Turizera yuko abavyeyi bose batwumviriza baza kuhakura inyigisho zikomeye kandi bakazigendera. Reka rero twumvirize Dr. Charles Stanley mu nyigisho ziwe. Muri Bibiliya hari amazina menshi y'Imana, kandi izina rimwe rimwe ryose rikaba rifise ico rivuga kijanye n'ukuntu Imana imeze. Nta zina na rimwe ry'Imana ryoba ryaje giturumbuka. Yose afise insiguro ikomeye. Icyo nagomba ko tuganira kuri uyu munsi ni rimwe muri ayo mazina y'Imana. Mu isezerano rya kera Imana iboneka cane cane nk'umuvyeyi. Izina ryayo ni uwera kandi ni nyen'ububasha. Mu isezerano rya kera kandi Imana yitwa Imana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo, kandi niyo rutare. Amazina y'Imana ni menshi, ariko uyu munsi turaganira kuri izina Yesu yakoresheje cane ati data, ariwe data wa twese wo mu ijuru. Turasoma mu cete candikiwe abigaratiya igice ca mbere ku murongo wa mbere ngo Polo intumwa itatumwe n'abantu, kandi nta muntu yabariwe kuntuma, ariko ntumwe na Yesu Kristo n'Imana data wa twese yamuzuye mu bapfuye. Ikindi tubona mu vyete Pawulo yanditse nuko yakoresheje kenshi ijambo ngo Imana data. Kimwe mu bintu bikuru bikuru bituma amasengesho yacu ataronka inyishu nuko tutazi uwo tubwira uwo ari we. Bitaye ko kenshi na kenshi igituma tureka icaha ngo ciganze mu bugingo bwacu nuko tutazi uwo tuzorengutswa imbere uwo ari we. Kenshi rero turihenda ngo turazi Imana, kandi mu vy'ukuri tutayizi nk'uko twategerezwa kuyimenya. Umwami Yesu yakoze ibihambaye cane mu kutwegereza Imana ngo tugire ubucuti nayo. Turibuka ko mu isezerano rya kera Imana yari kure cane y'abantu. Eka mbere no mu rusengero rwayo hariho igihuzu gikingiriye ahera hayo. Ni ukuvuga ko Imana yari yera kugezaho n'abaherezi barengana ico gihuzu rimwe gusa mu mwaka. Ariko twibuka icabaye kuri ca gihuzu aho Yesu Kristo yabambwa. Ico gihuzu catantambutsemwo kubiri kuva hejuru gushitsa hasi. Mugabo hari ikintu Yesu yagiye agarukako kuva agitangura kwigisha. Murazi yuko kenshi umwana mu kwiyumvira Imana ayigereranya na se wiwe wo mw'isi. Iyo umwana akuze abona se wiwe ari umuntu agoye, w'inkozi y'ikibi kandi w'intumva, arahava akabona yuko umengo n'Imana data wo mu ijuru imeze uko nyene. Iyo naho akuze abona se wiwe
ari umuvyeyi mwiza cane akunda, araheza agakura yumva amahoro mu mutima wiwe, kandi amaze kwigishwa ivy'Imana naho arabona ko ariyo data w'urukundo vy'ukuri. Ivyo rero turabibona ku bantu benshi kandi turabisoma mu bitabo vyinshi. Mu gihe umuntu abayeho atabona se wiwe kuva mu bwana bwiwe, hari aho aca abona yuko umengo yarahebwe, maze akabona ko umenga Imana yoba ari iy'uburake gusa. Kandi umuntu nk'uyo bica kure kugira ngo arengere ingorane nk'izo yaciyemwo, maze yumve yuko Imana ari nyarukundo. Birakenewe rero yuko abavyeyi biyegereza abana babo bakabereka urukundo, kandi bakababera ivyitegererezo vyiza mu nyifato yabo. Reka rero turabire hamwe ico Yesu yavuga, we yakunda gukoresha ijambo ngo data, agomba kuvuga Imana. Yesu rero yagomba ko abigishwa biwe bamenya yuko Imana itagomba kuba kure y'abizera, ahubwo ko ari umuvyeyi abakunda kandi agomba kugendana nabo. Uwo ni we data twigishijwe na Yesu. Ariko wiyumviriye Imana nk'uko abo mw'isezerano rya kera bayifata, maze ukageza aho gusa, ntiwoheza ngo ushobore kuyibona nka data wo mw'ijuru. Reka twibukanye ico Yesu yavuze igihe yabaza abigishwa biwe ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde. Turasoma mu butumwa bwa Matayo 13 ku murongo wa 14 ngo, nabo bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya canke umwe mu bavugishwa n'Imana. Umviriza ku murongo wa 16 naho ngo, Simoni Petero aramwishura ati, uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu nawe aramubwira ku murongo wa 17 ati, urahiriwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni data wo mw'ijuru. Yesu aremeza ngaha yuko ari umwana w'Imana, kandi ko Imana data ari Imana yiwe. Mbega none iyo hageze yuko hagira ico Yesu abwira Imana, yakivuga gute? Usomye mu gice ca 5 c'ubutumwa bwa Yohana, urabona ukuntu Yesu aguma avuga ati data, avuga Imana yo mw'ijuru. Reka turabire hamwe ivyanditswe muri ico gice ca 5 kuva ku murongo wa 19. Nuko Yesu asubira kubabwira ati, nukuri ndababwire, ntaco umwana ashobora kwigenera atabonye se agikora. Kuko ivyo se akora vyose n'umwana aca bikora kuno. Kuko se akunda umwana akamwereka ivyo akora vyose ubwiwe, kandi azomwereka ibikorwa biruta ivyo, kugira ngo mwebwe mutangare. Nk'uko se azura abapfuye akabaha ubugingo, niko n'umwana aho ubugingo abagomba. Kuko se atanumwe acira urubanza, ariko imanza zose yazishikirije umwana, ngo bose bubaha umwana nk'uko bubaha se. Uwutubaha umwana ntaba yubaha se yamutumye. Nk'uko se ari n'ubugingo muri we, niko yahaye umwana kugira ubugingo muri we. Raba no ku murongo wa 37 havuga ngo, kandi data yantumye niwe anshingira intahe. Muri iyo mirongo yose Yesu arerekana ko Imana yo mw'ijuru ari yo se. Twibuke ko muri ubwo butumwa nyine bwa Yohana 14 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 2, Yesu avuga ati, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyo aba atariho mba ndabibabwiye. Mu gice ca 15 c'ubutumwa bwa Yohana, Yesu aravuga cane ku bucuti bwacu nawe, no ku bucuti bwacu n'Imana data yo mw'ijuru.
turasoma muri ico gice ca 15 ku murongo wa mbere ngo jewe ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyenewo. Hano yongera kwerekana yuko Imana ari yose. Dusomye muri Matayo 26 ku murongo wa 39 turabona amajambo akomeye cyane. Ni cagihe Yesu yari mu itongo rya Getsemane akavuga ku murongo wa 38 ati umutima wanje uri n'akabonge kagomba kunyica. Ku murongo wa 39 niho dusoma ngo yunguruza imbere gatoya arubama arasenga ati data asangwa vyoshoboka iki gikombe nikindengane, ariko ntibibe uko jewe ngomba yamara bibe uko wewe ugomba. Ngaha naho nyene Yesu yasenze avuga ati data. Mu butumwa bwa Luka 23 naho nyene hari mirongo 2 twovuga ko gatoya kandi itwibutsa ivyabereye ku musaraba. Turasoma muri ico gice ca 23 ku murongo wa 34 ngo Yesu aravuga ati data nubaharire kuko batazi ico bakora. Ku murongo wa 46 naho dusoma ngo Yesu amaze gusemerera n'ijwi rirenga aravuga ati data mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanje. Aho dusha tubona ko Yesu yagumye yemeza ko Imana ari yose kuva gitangura kwigisha ubutumwa bwiza kugeza igihe ciwe cyo gucikana. Mu kudusengera nk'uko tubisoma mu butumwa bwa Yohana 17 ku murongo wa 25 Yesu aravuga ati data ugororotse. Uko niko yadusengeye nk'umuherezi atubabara. Eka no mu butumwa bwa Matayo 11 ku murongo wa 25 aravuga ati ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi. Uwo mwami w'ijuru n'isi ni umwe nyene yitwa data agororotse. Muri ubwo butumwa bwa Matayo 6 ku murongo wa 4 Yesu aravuga ati kandi so abona ibihishijwe azoguhera. Ku murongo wa 6 naho ngo ariko weho iyo usenga uje haruguru mu nzu yawe ugara urugi usenge so aba mu mpisho, kandi so akuboneye mu mpisho azoguhera. Ku murongo wa 8 ku murongo w'umunani naho Yesu aravuga ati ntimuze muse nabo kuko so arazi ivyo mukenye mutarabimusaba. Muri iyo mirongo yose Yesu yagomvye kutwereka yuko Imana itari kure yacu. Ntituyifate gusa nk'Imana izi vyose, ishobora vyose, umuremyi uwera agororotse. Tumenye nyabuna ko ari umuvyeyi wacu data wo mwijuru. Ku murongo w'9 niho Yesu atubwira gusenga tuvuga tuti data wa twese wo mwijuru. Imana si se w'abantu bose bo mw'isi nk'uko benshi bagerageje kuvyigisha. Ntushobora kuvuga nk'uko vyanditswe muri Zaburi 23 ku murongo wa mbere ngo uhoraho niwe mwungere wanje, utizera ko Yesu ari umukiza wawe. Ntushobora kuvuga nk'uko vyanditswe kandi mu butumwa bwa Matayo 6 ku murongo w'9 ngo data wa twese wo mwijuru nguheze wihakane umwana w'ikinege w'Imana. Ni muri Kristo Yesu umwana w'Imana dushobora kuvuga tudakekeranya ko ariyo data wa twese wo mwijuru. Dufitaniye ubucuti n'Imana, kandi ico nico Yesu yagomvye kutwigisha. Yagomvye kutwigisha ubucuti bukomeye buri hagati y'Imana n'abayizera. Ubwo bucuti rero Yesu yagomba ko tubwumva nk'uko abwumva. Muri iyi mirongo twasomye yose twumvise yuko atari amajambo atandukanye, ahubwo hagaruka rimwe nyamukuru rishimikiye ku bucuti bwacu n'Imana ariyo data. Ijambo Yesu yakoresheje kenshi rivuga ngo data ni ijambo yerekana
umuvyeyi wacu mwiza atwitwararika muri vyose kandi igihe cose. Yesu aravuga yuko uwo muvyeyi data wo mw'ijuru ari we dukwiye gusenga, nk'uko tubibona mu butumwa bwa Matayo 6 kuva ku murongo w'9 kugeza kuri 11, ngo nuko musenge mutya muti: Data wa twese wo mw'ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ivyo ugomba bibe mw'isi nk'uko biba mw'ijuru, uduhe ivyo kurya dukwiranye uyu munsi. Uko niko twegera data wo mw'ijuru. Yesu yagomba rero yuko dusenga Imana tuyihamagara tuti: Data wa twese wo mw'ijuru, nk'uko nawe yayita data. Iryo ni ijambo yagumye asubiramwo abwira abigishwa biwe. Filipo abwira Yesu mu butumwa bwiza bwa Yohana 14 ku murongo 8 ati: Mugenzi, twereke so bizoba bikwiye. Aho n'igihe Yesu yari amaze kudondora se wo mw'ijuru, bigatuma n'abandi bagira inyota yo kumumenya. Iryo jambo turarishimikirako kubera ko n'uyu munsi abantu bagumana inyota yo kubona ibitangaza. Bipfuza kubona ingwara zikira, bipfuza no kuronka ingabire nyinshi za mpwemu yera, ariko ntibitwararika gukunda data wo mw'ijuru ngo bakore ivyo agomba. Mbere usanga batitaho kumusenga no gukora ivyo agomba. Twibuke yuko umwami Yesu wewe mu myaka yose yamaze ku isi yagumye yitwararika gukora ico se wo mw'ijuru agomba. Igikorwa co kuduha ubugingo no kuducungura yaragikoze nk'uko se yakimutumye. Yesu aravuga mu butumwa bwa Yohana 10 ku murongo wa 10 ati: Jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo, kandi ngo ziburonke busagutse. Mu butumwa bwa Luka 19 ku murongo wa 10 naho turasoma ngo: kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icari cazimiye. Eka no mu butumwa bwa Mariko 10 ku murongo wa 45 Yesu aravuga ati: kuko nanone umwana w'umuntu atazanywe no gukorerwa, atari gukorera abandi, no gutanga ubugingo bwiwe kw'injungu ya benshi. Ico tubona muri iyo mirongo nuko Yesu yarazi icamuzanye ku isi. Ariko rero twumva ico avuga mu butumwa bwa Yohana 10 kuva ku murongo wa 27 kugeza 30. Haravuga ngo: ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje, nanje ndabazi, nabo barankurikira. Kandi nanje mbaha ubugingo budashira, ntaho bazokwigera bapfa rubi gushitsa ibihe bidashira, kandi ntawe ushobora kubashikura mu kuboko kwanje. Data yabampaye niwe aruta bose, ntawe ushobora kubashikura mu kuboko kwa data. Jewe na data turi umwe. Yesu rero iyo aje kurondera abazimiye ngo abahe ubuzima, ngo abahe ubugingo, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yohana 10 ku murongo wa 10 no muri Luka 19 ku murongo wa 10. Aravuga kandi mu butumwa bwa Yohana 6 umurongo wa 37 ati: ico data mpa cose kiranshikira, kandi uwoza kuri jewe sinomuhinda na gatoya. Ayo majambo asa n'ayari muri ico gice nyene ca 6 ku murongo wa 65 ngo: kandi aravuga ati: nico catumye mbabwira ko atawoshobora kuza kuri jewe atabihawe na data. Burya rero kugira ngo umuntu akizwe nuko Imana iba yakoreye muri we, maze nawe agahitamwo kwakira Yesu. Reka twongere turabe mu butumwa bwa Yohana 15 kuva ku murongo wa 14 kugeza 15 ngo: murabakunzi banje nimwakora ivyo mbagera. Sinkibita abashumba, kuko umushumba atamenya ico shebuja akora. Ariko mweho nabise abakunzi, kuko ivyo numvanye data vyose nabibamenyesheje.
Ngaha rero Yesu yavuze yuko ivyo yigishije ari ivyo yabwiwe na Data wo mw'ijuru. Twibuke ko vyanditswe muri buno butumwa bwa Yohana 5:19 ngo nuko Yesu asubira kubabwira ati nukuri ndababwire ntaco umwana ashobora kwigenera atabonye se agikora. Hano turumva Yesu Kristo, Imana yigize umuntu akagendera mu bantu maze akavuga ati ntaco nshobora kwigenera ngo nkore. Muri ico gice ca 5:20 dusoma ngo kuko se akunda umwana akamwereka ivyo akora vyose ubwiwe. Ayo majambo yose nayo Yesu yakoresheje mu kudondora ubucuti bwiwe na se. Reka turabe no mu butumwa bwa Yohana 8 kuva ku 28 kugeza ku 29 ingene ubwo bucuti budondowe. Havuga ngo nuko Yesu arababwira ati aho muzomanikira umwana w'umuntu niho muzomenya ko ndiwe, kandi ko ataco nkora nigeneye. Uko Data yanyigishije niko mbivuga, kandi uwantumye turi kumwe nawe. Ntiyansize jenyene, kuko jewe na ntaryo nama nkora ibimuhimbara. Mugenzi, ese ingene vyokubera umugisha kwamukora ivyo Data wo mw'ijuru agomba. Yesu aravuga mu ncamake y'iyo mirongo twasomye ati jewe na Data turi umwe, ni Data nanje ndi umwana wiwe. Nazanywe no gukora ivyo agomba, kandi ivyo nkora vyose nivyo namubonye akora. Kubera ubucuti buhambaye rero bafitaniye, bakora bumvikana. Umwana akora ico se amutegetse. Wewe nanje dukeneye gukomeza ubucuti n'Imana ishobora vyose kandi igororotse. Dukeneye kumva mu bugingo bwacu ko ariyo Data wa twese yo mw'ijuru. Iyo tumaze gutahura na gatoya ingene Imana ari Data, bituma dushira ubwoba. Inyigisho za Dr. Charles Stanley ziradufasha kumenya Data wa twese wo mw'ijuru mu kurimbura ijambo ryiwe. Mugenzi, soma kandi urimbura ubutumwa bwa Yohana ubone kurushirizaho kumenya umwami Yesu Kristo. Kandi wibuke yuko kumenya Yesu ari ukumenya Imana. Ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo c'imigani mu gice c'9 umurongo w'10 ngo ukubaha Uhoraho niko tanguriro ry'ubwenge, kandi ukumenya Uwera niko kumenya ubwenge. Dushikira isi yose mu rukundo rw'Imana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzishikirizwa mu kiganiro Nkorako Mwami. Nshuti mugenzi, turizera ko kino kiganiro caguhimbaye. Ucumviriza ku misi ya kabiri isaha 11:30 z'agatondo no kuwa gatandatu isaha 3:30 z'ijoro. Ukaba wifuza gushigikira kino kiganiro canke kuronka zino nyigisho canke kutubwira ingene ugenda ufashwa nazo, bariza mwishirahamwe Transworld Radio hano mu gisagara ca Bujumbura, ibarabara ryitiriwe Ubufaransa, hambavu y'ishengero Anglikane ariryo Katedrale Sainte Trinité, canke udutelefone kuri 22 24 26 57 canke 79 741 991.